ndongeye kubakaze mu kiganiro cacu impamba y'umunsi. Uyu munsi ndije nyene narose umushitsi abibwire. Murakoze cyane, murakoze kutwakira. Ku mazina nanje nitwa Misago Zashe, ndumukozi w'Imana, ndongowe mu ishengero rya Emmanuel Stade Réveil Paroisse Girugari rikorera mu Itenga hirya igisagara ca Bujumbura. Genda hazi. Mwami Yesu abaho umugisha. Hanyuma pasteur, Ego numva woganiriza abakunzi b'impamba y'umunsi. Ego Ubashingira intahe. Ego Wababwiye amazina ariko turifuza kumenya mbega umaze gusanga wavuke mu muryango ugasanga uko nyene, mbega abavyeyi biyakiriye gute, ababanyi kumbura intahe baba barakubwiye? Murakoze cyane. Jewe maze kuvuka navutse ubundi ndi umwana akomeye meze neza. Hanyuma ikibazo nagiye kukigira maze amezi 3 bambwira ko narwaye inyonzo zibiri, imwe hano gatuza yindi mu bitugu. Hanyuma muri ico gihe umutwe nawo ngo uravyimba, uramera nabi, amaboko nayo aritera asura mu mubiri, n'amaguru aritera asura mu mubiri, ku buryo naciye mbonekana mengo ndakantu mega carte forme mengo sinzi umwana nyene nk'igihume canke nk'igisigo, kuko n'isura yaciye ihinduka. Abavyeyi muri ico gihe bagira ubwoba, barakanguka babaza ati none ibi nibikibaye ku mwana. Hanyuma nabibaye mu gihe kitari gito, baranjana mu bapfumu kuko ntibari bwakizwe ngo bakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Hanyuma baragerageza ngo bavure barabe ko iyo nyonzo zokira n'uwo mutwe usubire neza, n'amaguru n'amaboko byongere bisubire mu mwanya wabyo, naho nyene birananirana. Hanyuma Imana yagiye gukora ku buzima bwanje mu nyuma, harabaye ikibazo kidasanzwe kuri papa. Satani aramwinjiramo neza, aramukomantaza umutima, arabona ko arambiwe ngo no kumbona meze uko nari meze muri ico gihe. Hanyuma ngo yigira inama, abwira mama ngo bagende ahantu mu ishamba bazoze kunta. Yari yateguye ahantu bazoza kunta mu Rusumanyenzi. Hanyuma rero mama ntiyarabizi, aramubwira ati tora ico kintu cyawe to ko ari umwana, nze tugenda ahantu ngomba ndakujane. Tuja turagenda, baca baragenda, bageze ahantu mu ishamba, ahantu kuri hateye ubwoba. Bagezeyo ngo acarumbwira ngo umviriza rero ngo uraze kuri umugore wanje. Mama ati ego, ati okay, mpumure rero wataye iki kintu hariya wita ko ari umwana. Donc yavuga ngo uri kintu ntiyanyita ko ndi umwana, yavuga ngo ndi kintu ngo cikiburirane kintu nyene kimeze ukuntu. Tutarabandanya intahe yiwe, abavyeyi muri ko muratwumviriza, yatubwiye neza yuko yavutse ameze neza cyane, neza cyane. Tugirwa ko tugira abavyeyi mwibungenze mufise abana basengera abana babo. Ego murumva ko cyari intambara zadutse. Musengera abana banyu, ushobora kuja hanze ugasanga Satani yamuteye akamugira ikundi kuntu. Rero turabateye intege, musengera abana banyu cyane, ijoro n'umurango. Satani arahiga abana kugira ngo abifurize isubira nyuma. Murumva mwumvise? Reka tubandanye n'intahe. Murakoze cyane. Hanyuma hageze rero icyo gihe, niho ngo yamubwira ngo ahumure, ngo yantaye muri ico cobo. Hanyuma ngo basubire muhira bavyare abandi bana baboneka ko ari beza ngo bakomeye. Nari umwana agira 11 kuko nitwa Misago. Muri bose ni mwebwe? Yego nije ndehuku, nje naresha uku, kandi bakuru banje n'abatoya banje bari nyuma bose ni barebara. Yego cyane. Izo nyonzo zaranzingamitse umwanya muremure cyangwa imyaka miremire. Hanyuma mu nyuma Imana yakoze ngo turyamye, mama yaza byuka akazaraza kuraba ngene niko ndahera kugira ngo abandi bana ntibanduge, bitume kumbura impemu zonika. Umva mwani benshi, umva baryama ari benshi cyane. Hanyuma rero iryo joro mama asanga Imana yakoze igitangaza ku buzima bwanje. Nyene ngo abyuka araza kunyibiriza nkuko yaramenyereye abyuka, asanga Zashe Imana yagiye neza, sanga yanyonzo yahindutse, yagiye wa mutwe, sanga byose byahindutse, amaguru n'amaboko byasubiye ku mwanya wabyo. Amen. Kamuka hanyuma ndira byaryo byose sinzi, adomeka kakoroboyi aza kuvyura papa. Ati muze babarira uze turabe wa mwana ibintu mubaye. Papa mwacha kugira ngo umviriza mu kikaba cyapfuye, ngureke tuza kubihamba ejo aho bukera ngo nasone kumvira muri iri joro.
mama aravuga ati nukuri ntiyapfuye ahubwo hari icyo Imana yakoze ngufashe turaba. Papa barabyuka baraza kundaba basanga amaguru yasakotse yasuye umwanya wayo, amaguru yasuye amaboko yasuye umwanya wayo, umutwe Imana yawutengeneje neza kuko Imana yari izi ngo nzoba umukozi wayo. Sinari kuyikora rero meze ukuntu yari kutegezwa nyine kuntegura neza kugira ngo ndayikorere bimeze neza. Imana rero bikikije uko mu nyuma ndakura imaze guca ubwenge ndabaza mama, narabajije mama pourquoi pas jewe mbona ndehuku abandi bana bitwa ko ari batoya banje nsumba kure niyo nkababona aribo barebare kandi niyo ngiye mu ishuri ahubwo mbona ari nje imbere bavuze ngo bagufi imbere nije nje imbere kuva mu wa mbere gushika muri CCM none ibi bintu byabaye gute byahereye mama bambwira ati mbiriza mwana kumbe uribona yuko uri mugufi mwana nukuri bahuye n'indwara warabwa birasinzikara cyo tubona byagenze uko ariko bene wanyu ntabwo barwaye indwara nkewe wagwaye. Basi rero ndeba nkuko mbabona ko complexe hanyuma mu bandi bana bakamera nk'abakumira ibyo nabwirizwa gukorerwa sibyo je nakorewe. Ya nabayeho mu buzima nikengera nisuzugura namenye gusa no kwegera mu bandi bantu namenye uko ndi sinzi nkikumira ugabo buke bigenda birambamwo uko nagiye maze gukirizwa numva mu nzu y'Imana rero hoho biraryoshe numva ngo mu ijuru Imana izojana abantu bose bihanye icyaha nigisa naco niba namugufi kumbe nuko ndeba uko nabane hari icyaha nzoja mu ijuru numvige kimubasa mu ijambo ngo uko Yesu asa niko natwe tuzoza. Amen. Naho rero Imana ihabwe icubahiro nikumbe nanje naho nsuko nanje sa n'Imana ko yari mu ishusho yayo. Murakoze abana kwishuri bakwakira gute wagiye gukizwa ufise imyaka ingahe? Nagiye gukizwa mfise imyaka 15 muri 16 kuko nakijijwe mu 1989 niho ndabatizwa amazi menshi ariko igihe navukiye mu 1974 ngo mfise imyaka 46 y'amavuko. Amen. Yesu agumugisha turaryohewe cyane kubwanyu. Niki umva wosangiza abasanzwe bafise inongorane niki wobasangiza kuko urumva wowe wariyakiriye ubibayemwo kandi byaguhaye amahoro. Hariho n'abandi bafise ibindi bibazo, hariho abagendana ubumuga, hariho abatabona. Umuntu wese afise ingorane yo kutumva yo kwiyakira niki wumva wo mubwira? Murakoze cyane narishura kuri ico kibazo reka manza vuga kuri iki kintu mwari mwambajije mbega maze kuja ku ishure byagenze gute. Ntibyanyoroheye kuko hageze muri 6e cyangwa mu mwaka wa 6 amashuri y'intango nkura n'ikigeragezo kitari cyoroshe. Abanyeshuri bakaza bambaza cyangwa wa recreation wasayine bakambaza ngo uzashembwe Imana yarema abantu uburyo bwaratori mu twebwe hanyuma bigeze kuri wewe kubera ko hari yarushe bigomba kubivemo bitahe uyigire nyene ngishira kure mu kuntu ngira kugandagura abanya umuntu baba yarushe bakora ibintu bitameze neza ngo hari mugeze ku mazuru yiwawe ngo ibumba ryari ryayiheranye bikora mu mazuru yawe ngo igerageza kurondera ngo ahantu kure ibumba ngo igize gutya ngo sinzi kunigize gutya gukibona ngo ahantu akabumba gatoya hano kakorokeye bahina ngo kiragatora ngo kirakabumba birakazana mu kishira akabuje gituma mu amazuru ngo hari muri uwo mwanya byarangerageje ku buryo naciye niruka mu ishure cyangwa monsieur ni vraiment ne abanyeshuri bambwiye ngo Imana yarema abantu nibyo yaheruka ko kurema kandi ukuntu ndeye uko amazuru biki nigisha ati nibande bari kugeti abanyeshuri nakana ati bamamagarira muri uwo mwanya ndabahamagara mwigisha arabahana ntabwo ati umwana bora bamwubahe kuko afise indero mu ishuri arakurikirana kandi yigenza neza. Hanyuma rero nabibaye mu kitari gito ariko mu nyuma ndagira ubuntu bigenda biramvamwo ndamenya ngo nanje ndi umuntu nk'abandi. Amen. Rero nagomba mbwire abavyeyi bo baragiriwe ibakwe kuko je ndabyita ko ari ibakwe kuko mama wanje aracariho kandi aranezererwa kubona ubundi cyondi papore ico narindi kera. Nagomba rero ngira abavyeyi bo baribagutse abana bakahura n'ibibazo cy'ubukangwe cyangwa bagahuma cyangwa bakagira ubundi wandika pe bugaragara n'ukuri bahumure nibyavuye kuri bo mugabo byavuye ku mugambi w'Imana. Ahubwo Imana ibikirarondera intahe kuri uwo mwana kugira ngo bize gikura abandi bantu no kuri abo bavyeyi bize bifasha abantu none kuko uyu mwana aratahura icyatumye amera. Nibahumure
bareke umuryana hagati yabo bubakanye, kuko hari igihe usanga umugabo ataye imfane ku mugore, wa mugore musanga arivyo watambutse, undi musanga arivyo wampereye umwana, undi gutyo oya, ariko ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana. Kuba nuko rero ndabishimira Imana yo mwijuru, no kuri numva ndi aleze, ingingo zose zimeze neza, numva ndo mugabo kwinjije byangombwa, namorane ndabishimira Imana yo mwijuru. Hanyuma mu kurangiza ngomba ubwire ijambo kumbure rito usangiza abariko baradukurikirana. Ikindi naco ndayizi muri abaririmbyi nubwo butabivuze, urashaka kudufasha ugahezagira abantu n'abatari basanzwe bazi kuri umuririmbyi, kumbure uno mwanya bamenye icyo Imana yashyize neza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ijambo numva twosangirira ko ni ijambo ryanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 10 ku murongo wa 34 na 35, amajambo umukozi w'Imana Paulo ya Petero yavuze, hanyuma ngo abanyamahanga bahabwa mpemu yera n'ahantu yarari muri ico gihe. Haravuga ngo Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobana abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera, muvuge ngo amen. Amen. Yes, iri jambo ry'Imana ryarafashe umutima wanje, maze kumenya ngo mu mahanga yose umuntu wese yubaha Imana iramwemera. Uyu Korneliyo nawe nyine muri we ntiyari yiyizi ko umenga Imana yomwemera, ariko muri we ntiyahagaze ku cubahiro ciwe, ntiyahagaze ku byo yari afise, mugabo yamenye ati naho biri uko ico ndi ni Imana yakingize, ibyo ndimo ni Imana yabinshizemo, rero ngizwa kuyubaha kandi nkayubahisha n'umudamu wanje n'abana banje. Umuntu rero yubaha Imana pe importe ukuri kose, ukusa uri munini, ufite amafaranga, uri umukene, warize, uri mayibobo, n'uri mugufi nkazashe, nta ngorane pe importe, mugabo upfa kuyubaha gusa, hanyuma nayizo kubahisha. Yesu abahezagire cyane. Murakoze cyane. Aho uri hose ijambo ry'Imana ridusaba ni kuyubaha. Kumbure wowe uri mu bintu bitubahisha Imana, kumbure wowe kwisanga utubaha Imana, ariko Imana iragushaka. Twihane, nitwa turi ibyaha byacu, Imana izotugirira neza. Reka mu kurangiza turangirize ku karirimbo ko bakaguhezagira kugira ngo uhezagira abandi. Murakoze cyane. Reka turimbane n'uyu mukozi w'Imana, ikitabirizo kivuga ngo nigitangaza niyo ndirimbo yanje. Yesu abahezagire cyane. Nigitangaza ibintu Imana ikora ku buzima bw'umuntu. Abantu benshi baritegereza abantu bagufi bakibaza ati umuntu kubera iki arehuko, mbega kubera iki n'abatoki batatu kubera nawe urehuko, ariko hajya habaho bagufi n'abarebare. Nico gituma natahuye ngo maze kubona ishurwe kujya kuntu abantu baritegura, urabona ko bagira amashurwe maremare n'ayandi ari munsi yayo, ayatukura, asa na jaune, ayera, aya bleu, aya vert, ariko riteretse ahantu uvuga ngo rica ripendeza, cyaboneka ko ribereye ijisho. Bwana sifuwe sana. Nico gituma rero natwe Imana mu kuturema yagira atandukanye, igira barebare, bato, banini, bagufi, bafite amafaranga, abirabura, abinzobe. Ngazakanye muvuga ngo amen. Imana rero ikitegereza gutya, irabona ko twese turudushurwe. Tugomba rero citabirizo rero nigitangaza niyo ndirimbo yanje. Amen. Nigitangaza niyo ndirimbo yanje. Nigitangaza yuko Yesu yamuzatyo. Cyane mu kurangiza, hariho abo bafise ikibazo canke abifuza kuganira namwe, nagomba uvuge nimero yawe, kumbure uwifuza amasengesho muri abakozi b'Imana, uwifuza amasengesho, uwifuza ko mwomuba hafi, uwifuza yuko mwomufasha gusengera umwana wiwe, kaze ubahe nimero ya telefone. Murakoze cyane nkuko umukozi w'Imana bivuze. Nimero yanje ni 69 560 816 79 039 730. Hanyuma code ni plus 257. Yo. Aya mashuri uhavuye uyama? Yego.
kandi Imana yarangiriye ubuntu hamwe n'ibyo ndafise ahantu nyene nisumamwo nshobora kuronka uduharage cyangwa n'agasabune kugira ngo bigende neza reka n'Imana irangiriye Imana tubwira ngo dukore uko ingombe zacu zingana haba nayo izoza kudusangirira aho tugeze irushize kuduheza bisigura ngo muri wa mugambi wo kuvuga ngo dutegerezwa gukora dusenga dukora kukumva tudakoze irimo muzoramenyere oya ndiririmba turakeneye gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza murakoze cyane hanyuma saba kandi kuko ndafise indirimbo ziri ahantu arashyize ahantu kubera nateguye ko nja muri studio zisohora aho mfasha rero amushyigikira kuko ndahagire nyine bagabo yazasaba gushyigikira ibintu bigenda neza kandi numva ko asanzwe akora tugiye kumereza aho agizeye yaraheze cyane turashimye cyane abakunzi b'ikiganiro cyacu impamba y'umunsi tuzosubira mu kiganiro gikurikira mwarahezagiwe amen.